Bon, igihugu ca Canada c'est un pays de droit, niko tukunda kuvuga. Okay. Amategeko. N'uburenganzira bwinshi. N'uburenganzira bw'ababita uburenganzira agateka k'akazi na muntu. Okay. Kuko ari bavuga ngo Canada nico gihugu cyonyine kimeze nka paradizo ku isi. Bon, igituma bavuga ngo ni igihugu kimeze nka paradizo, umwe wese ari compara uko yarabayeho mu Burundi, akaca yikompara no muri Canada, aca konkirwa ko ari paradizo. Igituma bavuga ni paradizo. Nka jewe nkiri mu Burundi. Sinabona yuko iwanje gupanga n'inzu ya deux chambres yari ngwano. Nibera mu buzima busanzwe nibiyibera ku mutakura akazu ka deux chambres nako nyene kukariha n'amafise ama excuse imisi yose nyene inzu ariko arambwira ati nkama ndiko ndi excuse ngo ndidira indwi imwe ndidira indwi zibiri ubwo buzima barundi turabuzi twese niko tubayeho. Washika hariya ugasanga ushobora no kugura umuduga wiwawe urakoze ushobora no kugura inzu ikabagwawe. None abantu bacavuga gute? Hari umukonsultant ubushize yagize ikiganiro ngakuri agaciro media nyene abenshi barakibonye. Yavuze yuko impamvu we acita paradizo nuko kuronka inzu, kuronka umuduga, kuronka internet muvyo buruta bishaka gusa. Bakuri ntiyabeshe vraiment. Ntiyabeshe. Ntiyabeshe ubishatse urayironka uragura inzu. Muri Canada none ko dukunze kumago nta muntu abura akazi. Nakuri? Kubura gute? Kubura gute mu pays de production? Nta kazi kabura. Iki twe twita rero umushomeri umukene muri Canada nakibaho. Nta mushomera baho. Dukora cyane ugira dutera imbere. Tugire ejo heza ubwacu n'imiryango yacu. Ariko ejo heza ntiyashoboka tudafite amagara meza uyu munsi. Nico gituma ivuriro icyizere c'ubuzima rihari ngo rifasha abantu bose bafise ibibazo by'ingwara zitandukanye. Rikoresheje imiti kama 100%. Rifasha abafisi ibibazo by'ingwara z'imitsi, ingwara y'igisukari, kutarangura neza amabanga y'abubatse, kuvyibuha cyane canke kutabyibuha, infection, asima, estoma, ishano n'ibindi. Icyizere c'ubuzima dukoresha imiti kama naturelle 100%. Adresse yaho dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura kuri Boulevard de l'Iprona, Galerie du Boulevard numero 5. Numero dutorako ni 67 812 388 canke 69 212 832. Amagara nico cambere cyo kwitaho aramigwa namego. Bagenzi ndabaramutse cyane. Niho mudishanyima mbipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga. Okay. Ego, mwahisemo neza kudukurikira kuri Agaciro Media. Ndabibutse yuko ubushize hari ikiganiro twigeze gukora n'umu consultant afasha abantu kuja mu gihugu ca Canada. Yarasiguye ibintu byinshi uburyo basabira amaviza uburyo bagenda uburyo abantu bashitse bo bigenda. Twarabonye ama commentaire menshi abari mu Burundi abari mu gihugu c'u Rwanda abari za Zambia Kenya n'ahandi henshi bavuga bati eske nivyo kuri bega hari ntahe y'umuntu yoba yarashitse ngo atubwire. Muri kano kanya reka ndabereka ikiganiro twakoranye n'umurundi kazi aba mu gihugu ca Canada nawe ashoboye kutwiganira ubuzima bwiyaguye bw'ukuntu muri Canada hameze kutarajayo abafise uburyo hiyumvira ashitse ashobora gusanga ari byo canke atari byo kubera ntituzi icyo uri kuriyumvira. Reka muri kano kanya tuberekere ico kiganiro nizere ko kizakubashika ku nyota. Mufate kano kanya mugire s'abonner subscribe munayisangize kino kiganiro abandi turushize kubana. Ihangiro ni ryarindi nuko twese two kwiteza imbere gutera imbere ngaho birashoboka gutera imbere hariya canke hariya hose birashoboka. All right. Ego nuko rero jewe nitwa Joseline Kamana imuhira media bayita Madame Jo. Ego uno munsi subiye gusubira kubonana kandi na Agaciro Media. Ndamukije abarundi bose kwisi yose aho muri ndabaramukije abumva Kirundi neza. Joseline asanzwe aba mu gihugu ca Canada. Yego. Utakizi igihugu ca Canada ukimubwira gute? Bon, igihugu ca Canada c'est un pays de droit niko tukunda kuvuga. Okay. Amategeko. N'uburenganzira bwinshi. N'uburenganzira bw'ababita uburenganzira
agateka k'akazina muntu Okay. niko nubaye Okay. Yego. Okay, muri iki gihugu ku bantu baba bari ngaha bagiseka amakuru usanga amwe ariyo ayandi atariyo, arico gituma benshi bama bariko bagona no kujayo, mbwa hakaba n'abandi bavuga ati wapi n'ahantu nk'ahandi, we nkubayo rero niyo kimeze gute? Umva n'ubuzima bwacu kugwana n'amakima muri Canada nibwo buzima bwa misi yose. Mugabo apare yico ibindi bihuye n'ubuzima bwa misi yose, kuko ari bavuga ngo Canada nico gihugu cyonyine kimeze nka paradizo ku isi. Bo igituma bavuga ngo ni igihugu kimeze nka paradizo, umwe wese ari compara uko yarabayeho mu Burundi akaca yikompara no muri Canada aca konkira ko ari paradizo. Igituma bavuga ni paradizo nka jewe nkiri mu Burundi sinabona yuko iwanje gupanga n'inzu ya deux chambres yari ngwano nibera mu buzima busanzwe nibibera ku mutakura akazu ka deux chambres nako nyene kukariha n'amafise ama excuse imisi yose nyene inzu ariko arambwira ati nkama ndiko ndi excuse ngo ndidira indwi imwe ndidira indwi zibiri. Ubwo buzima Barundi turabuzi twese nibwo tubayemo. Okay. Washika hariya ugasanga ushobora no kugura umuduga wiwawe, ushobora urakoze, ushobora no kugura inzu ikabagwawe. Okay. None abantu bacavuga gute? Wewe wahora excuse imisi yose agupanze inzu ukabura ushobora kugura umuduga, ushobora kugura inzu. Bo bacavyita ko ari Jesu bacavyita ni paradiso. Ahantu wowe wahora ujya nka kabiri ku munsi ugira ubuntu, kuko ari abantu bajya rimwe ku munsi, twe twabaho tujya nka rimwe ku munsi cyangwa kabiri ku munsi. Petit déjeuner yo yico kintu twe twaramaze kucibagira. Ukaca ushika ahantu ushobora kujya imikate 200 kiretse aho bikenere hose. Naho baca bavuga ati vraiment c'est le paradis. Mugabo jewe ivyo sivyo niti paradiso, abone nuko abantu babibona kubera iki haraba changement nini cyane ya situation ishituma rero benshi bavuga ati turashitse mu paradiso. Hari umukonsultant ubushize yagize ikiganiro ndakuriye agaciro media nyene abenshi barakibonye, yavuze yuko impamvu we acita paradiso nuko kuronka inzu, kuronka umuduga, kuronka internet, muvyo utabishaka gusa. Bakuri ntiyabeshe vraiment ntiyabeshe ntiyabeshe ubishatse urayironka uragura inzu gute mugabo. None eske umuntu abafise amahera yavyo canke urayatora ideni kuri banki? Atuka umushahara wa nyuma ariyo ico bita salaire minimum muri Canada, n'umushahara leta ishinga kwisaha ikavuga ati uyu mushahara ushaka kuza mu munsi. Umushahara hariya ushingwa na leta? Ni leta ibishinga. N'uwigenga nashobora kwishingira umushahara wiwe? Aza kuwishingira hejuru y'uwo leta yashinze. Hejuru ashaka kuvuga ndakongera $1, ubundi ndakongera $3, mugabo hari ahantu umukoresha adashobora kuja munsi. Yego hejuru afise uburenganzira bwo kongera uko agomvye, mugabo hari aho munsi adashobora kurenza kubera leta iba yavuze ati naha nyene. No kuvuga leta yo ishishiraho umushahara yisunze ubuzima bwaho. Iraharurira umuntu uko ashobora kubaho, imuha ubwo burenganzira bwose abantu bavuga. Ndabona ko ku mushahara wawe ukoze amasaha akwiriye ko ushobora kugura yanzu, ko bishoboka ko ushobora kugura umuduga, ko ushobora gufungura ugakwiza ukwezi, ego kwivuza, hama gufasha ibintu zenya muri education y'abana ko bikunda, ugasigarana n'amafaranga ya vacances. Ubwo burenganzira ubugize kacuvuga ati okay umuntu ahembwaye kacishinga igiciro. Wow. Ubona utashaka kubironka ikibiduze. Irabo nyene rafise ukuntu hari abahinga babijejwe barabikora tu. Mugabo usanga muri salaire minimum ufise uburenganzira bw'ivyo vyose. Hari abantu bari hariya bamwe bamwe duhora tuganira, bamwe ukumva ariko aridoga ko ubukene bwa mwinshi, mugabo wazo karaba nkino mu Burundi usanga ariho baka hotel, ariko bakivuriro. Hari ubukene burakwica kubera ntuze valere y'amahera, donc mbe bashobora kuvyita gusa nanone ndavyibagiye. Mu kuvuga amahera hariya angana n'ubuzima bwa hariya. Yego mugabo iyo tuyazanye ino tubona twahindutse abamiliyoneri, mugabo turi hariya tuba dukenye kubera iki hari ibintu bita ama facture.
ibintu byose tuteza kubiriho turariha uburaro turaramo electricité igitoro cy'uwo muduga amasiransi yo muduga amasiransi y'inzu turasuma byose ukwezi guheze tugasanga ya mahera twayarondera tukayabura sinzi ahubwo ari no wambwiye ngo n'umuduga nta ho ku parking utariho muri ville mugabo mu quartier nta ntibarihisha ariko tugiye muri ville vraiment bararihisha ama parking umva ivyo byose biragutwara uburyo hama kwezi guheza ukaraba ugasanga noneho ya mahera yaguheranye mugabo ayo mahera ushobora gusigarana ku kwezi uyegeranije ukazurabika tuvuge nka harimo ntazi ku economiza kandi bivana n'umuntu burya umuntu abantu urashobora gukena utunze kubera iki bivana n'ingene ukonsoma amahera fata nk'umuntu ahembwa reka tubifate no ngaho mu Burundi urashaka kubuhembwa nka 2 millions y'amarundi mugabo usanga umukene gusomba uhembwa 500,000 bivanye na consommation none niwagenda muri 2 millions ukagenda muri arena akaba ari unywera imisi yose ikirori n'ikintu ntacu siba akabare tous les jours ambiance zose ukwezi no guhera ugejejwe yaheze wakenye wasangisa nawe aragira economy akipanga neza ugasanga 500,000 aragutunze urumva ubukene bivana na gestion y'umuntu iburaye burabakubita bien sana yego kubera arashaka kubona iki kintu byo ntacungura ntegeza kugura ikintu kizimvye cyane kugira abantu bambone hama yakigura amahera akacamuhera kacakera nuko rero ubukene umva ubukene n'umuntu gestion y'umuntu personnel kandi ubukene buradufata twese gusa jewe ari mura nibaza yuko abantu bashobora kuba bariko baratubesha peut-être mu kwanka ibinabiriye kubera wewe ukigenda hariya sinzi image wari ufise y'ubuzima bwaho sinzi ko wasanze ariyo canke itariyo mugabo ushitseyo urabona ko sinzi ko watunze cyangwa utatunze muga Burundi urabona ko kurakora imirimo minini kandi nibaza ko n'amafaranga kuri hariya je nkigenda muri narose visa muri Canada wanye nari nzi ngiye mu paradiso bita ijuru rya mbere ariko shitse wona urarikorera nasanze atagiro ribaho kubera turakora cyane vraiment nta blague birimo abakoresha babo baradukoresha kandi n'ubuseriye bwinshi cyane kugira aba produce fata ibintu fata ama production bagira honyene urumva ko ata blague babishiraho namba bagomba guproduza imodoka bagurisha ku isi yose cyo imviriyo pression bashaka gushira ko kugira ukora iyo modoka yabo namba bagomba gukora indege urazibona zose imviriyo pression bagushira ko kugira iyo ndege yabo ihere mu minsi mikenya kandi ije kuri marché namba bakora amatelefone fata ikintu cyose cyaho kuko c'est un pays de production kandi bakora cyane kandi bakeneye kuvyo bidandazwa byabo bija ku isoko natwe bakozi bato baradushira ko pression idasanzwe turakora kuri ibyo bidandazwa bice ama bakaduhemba hama natwe tukabona kubaho kano kanya twamenyesha bariko radukurikira ko turi muri Kamusa Motel Kamusa Motel isanzwe ari maison de passage yakira ingenzi kandi ni yanyu ego twe twavyumviriye ku bintu zenya kuyubaka mu twa duke turonka ati tutuvunjije mu Burundi birakunda ano madolari ya Canada yubatse hano nuko bafata $1 oya uranuze uragerageza kugira projet urashobora gufata n'ideni mu gihugu urimo ubwo akavuga ati iki kintu kizogira akamaro benshi amukagenda urakiriha buke gutyo nyene ofite turagira imigambi cyo kimwe n'abandi barundi bose ufise umugambi ukabona ko muri kazoza uzoba ufise akamaro uragenda ugasaba ideni nka kujya umurundi wese asaba ideni leta ya Canada ikaraba ko atangorane mufitaniye na banke igusanzemo amakosa irakwima ideni nka kujya no mu Burundi babima abadeni igusanze urumweranda muri banke iraguhereza kujya amabanke akora no mu Burundi niko n'amabanke muri Canada akora urumweranda urahabwa urumunyavyara muri banke ayironka uko bimeze tumenyeshe ariko radukurikira yuko Kamusa Motel iri Gitega ishobora kwakira ingenzi abantu nibaza ko nushaka kwamara iminsi byoshoboka turasiga nimero ngaha muri description bipfuza nk'abazo batembereye Gitega nibaze babura aho barara yego Kamusa Motel twarayubatse ntitwayigize esthétique nkuko cyangwa tu designing nkuko abantu bavyifuza twashizemo nari nyubako nziza cyane ahubwo isi n'ama design ya danje
umva twashizemo ico bita l'essentiel. Okay. Ni ukuvuga ikintu cyose umukiriya ashobora gukenera. Nico twebwe niyo objectif twagize. Yego ico umukiriya ashobora gukenera ntiyidoge. Okay. Yego twarashizeho umva irafise amatara, irafise aho uryama, irafise toilette. Ariko reka twisubire muri Canada. Naho tariyo turi uhadutembereza. Muri Canada none ko dukunze kumago nta muntu abura kazi. Nukuri? Nta kubura gute. Kubura gute mu pays de production. Nta kazi kabura. Iki twe twita rero umushomeri umukene muri Canada nakibaho. Nta mushomeri abaho. Oyi umukene arabaho ngo umushomeri ntawo baho. Umukene arabaho, umukene ne, bon umukene no umuntu bivanye n'uburyo bifashe muri Canada. Asivyo yipfuza bimwe akabibura. Sino nta mushomeri abaho muri Canada. Hari ubuzi bwinshi buhamagarira abantu. Cyo kimwe n'ubu mu Burundi. Mu Burundi nibaza ko ubuzi bukenewe mu Burundi. Nibaza je ku bwanje nibaza ko busumba n'ubwa Canada. Ni question ko abarundi biyorganiza bonyene. Canada badutegeka yuko Canada biri fresh isa neza ingenzi zije babone ko ipei no mu mafoto urabona ko isa neza. Kugira ise neza nakazi nabantu baza gukubura mwibarabara bakikora kubura ibintu byose barakaja sakazi konye kavutse madame kije bujya ntabwo coba ari ibintu berekana kwitangaza makuru gusa ugasanga hari handi hantu habi gatondo ariyo compagnie de cleaning ikubura amabarabara kandi ihemba neza abaza gukubura amabarabara ugasanga je barandusha n'umushahara bazinduka mu gatondo n'ibimashini bakubura ibikubuzo bagakubura ibicafu byose wowe uvyuka mu gatondo usanga uri kuca mu ibarabara umenga uri kuranyerera seka ntugira ngo n'amafoto ni kujya nyene bako nakazi urumva ko kazi karahari hama tugende mu bantu zenya mu ma industry industry zose n'ubuzi ama manufacture n'ubuzi muri biro n'ubuzi mu mabiro ibintu biblioteke vyose n'ubuzi administration n'ubuzi urumva nta kintu na kimwe kitari mu akazi byose n'ubuzi akanuko sinakazi none kuri ya comportement ino mu Burundi bihari ndayite comportement cyaye mentalite yo kugatije rero ndabona bitewe n'umuryango mvamo aho nakuriye ibyo nize ndabona ibindi bintu bikora akarore hari umusore aho yambwiye ati jewe muri Canada ndahembwa yambwiye $16 par heure ati rero kandi jewe yase nkora amasaha 8 je nkora 16 gonge niki tubwira ndonke mesha afadika nubaka ibiki nibiki hiyo ati mbwa nabwiye akazi nkora jewe kweri ati nkora ndaba basaza abantu ze les personnes âgées ati muganga bazi ko $1 ryane ndaritahana bon ntuzenya akabuzi muri bon ibintu bishizemo sakubu abasaza nakazi kamwe mu buzi bwinshi bugize Canada umuntu wese aragira shwa hari abakora muri abo basaza kandi kubakoraho ntupfa kubako ntibagutora mu ibarabara ngo bakorere ugiye kumubaza usanga ariyo certificat kanaka afise yego yuko formation babanje kumuforma muri ivyo bintu bien sûr kugira ucommunique umva hari formation iteza kubaho kugira ushobora kubana n'uwo musaza kubera burya abasaza baragoye hari ama formation psychologique yabo communication yabo entretien yabo bijanye n'amagara yabo bariga na santé gatonya kubera umusaza n'umuntu ari fragile kabisa abasaza bahaje bari trop fragile cyane hari abagwaye imitima hari abafise imitima artificielle ugize nabi uramuhagarika umutima wiwe hari abafise ama maladie atandukanye cyane ivyo byose kugira ubakorere umuntu sumuyaya nkuko ko mu Burundi tugeze kuronka formation kubera iki ihamba vy'umusaza hariyo dossier ingana gutya usinya kuko agize moindre problème imbere yuko iyo problème babone yariyo babanza kugira enquête ku muntu amujejwe nico gituma rero gukorera abasaza sikintu batora mu ibarabara baba barantuze baracigiye bikwiriye ego hama nk'uyu munsi mwe muvuye ngaha murabirabure kiya gihugu nica abazungu umwirabure none abafatwa gute mu kazi ariko muri muzungu abazungu je ndabakunda cyane ndabakunda cyane umuzungu yahumwirabure inyuma y'akazi niho atangura kwa umwirabure mugabo ku kazi
araba umuntu wese qui produit kubera ni pays de production wowe uje uza akazi ukazanana n'umuzungu umuzungu arahasigara ukakaronka ivyirabure n'ivyibiki aravyibagira hama mugiye mu kabare rero wacatangura amacakubiri y'amoko nayo bukoba mugabo ukara umuntu amwinjiriza ni business ivyirabure n'ibiki nasa kuvyibuka arakaguruka mukorera ukamwinjiriza amahera inyuma y'akazi rero niho bingira bigaruka bari mu kabare nkakujya ko abarundi bari mu kabare bavuga ati n'importe quoi mbwa ku kazi bose nta ngorane n'imihari apare nuko yona kwanga umunyagihugu wese afise amategeko mu protege ku kazi kugira akore neza. Okay. Bo kubijanye n'imiryango nayo iyo bashitse yo eske ko mura numva hariya ngo umukenyezi n'umwana bahawe uburenganzira bwinshi ku buryo usanga umugabo yiviriha mu Burundi ari umwubahwa wa wundi yamenyereye gutaha asanga ibintu biri ku meza ashafungura eske ubwo buzima ku bagabo bashasha bashitse hariya buroroshe umeze gute? Ingo zirasanga bifuza cyane zigaza kwiyubaka mu nyuma ariko iminsi ya mbere zibanza gusambuka mugabo bamaze gusanga ko ariko ubuzima bumeze barasubira bagasabana imbabazi amabasha bubaka neza urukundo rukabandanya ariko iminsi ya mbere bibanza kubagora cyane gose. Hariya abakozi bo mu nzu ntibashoboka. Umukozi wo mu nzu wonyene munganya amahera nta gusumbya amahera wonyene amahera ku isaha usanga gusumbya wewe umuzana gute bo umukozi wo mu nzu urashaka kumukenera mugabo umukenera kuva kwa mbere gushika itariki 30 ushaka kumukenera amasaha 2 nko ku ndwi isaha imwe yego urashaka kumukenera kubera kiba naho nyene uri busy naho nyene no c'est pas parce que uri busy afatira ku isaha Munda ashaka kuvuga ati ndarushe mfise akazi kenshi ndakeneye umuntu basi antekera ibiharage n'inyama hama ndabinzobishira muri congelateur nze ndabifungura bukebuke bivanye n'uburuhe ubufise cyo gwa mukozi wo mu nzu ramuzana akaca kubwira ati nza kumara amasaha 3 mu nzu yawe uraza kumpemba $24 par heure kacurarura 24 fois 3 kugwiza n'ibisi biri kugira ibyo bintu bihere muhemba amasaha 6 ntegeje azosubira kugaruka umukeneye cyangwa ntanagaruke mugabo ni projet upanga mugase umukozi ukoresha ugati aho n'umukozi nashiza on ntayobora nk'umuhemba abantu ni byoroshe pe yumva nabo bayacukonye baravuga ati ndakubita amasaha 3 kwa naka nkakubita saa 3 kwa naka kazunguruka amazu yose ateka ibintu bintuze akeneye ku masaha henge ukacusanga rero umunsi wose yinjije ibihera byinshi cyane ni ukuvuga hariya ubuzima burahari ikintu cyose kiramutunga. Hari ibanga rero kenshi tumaze kumenya yuko abarundi batavuga uburyo usanga bashika hariya urashobora kubuzinanye n'umuntu kumva yarashitseyo kandi none umunsi urabona hariya abarundi benshi mugabo babaze ngo none mwabigenje gute aho mwaciye nanjye kugira ariho nje kugira ngo nanjye nguruke nje kurondera aribaza ko na bitaro rimwe ikoraho nta numwe yo kuvuga natwe tubaye nitumenye ukuntu umuntu wese yahashitse ego baca mu buryo bwinshi cyane rwose butandukanye hari abagira ama application bakaplika kuko nuzenya normalement Canada kira ba immigrant parents ego bajye bambwiye umuntu w'umuconsultant bajye baconsulta barafite ama information presque yose ego barayaguhereza bakakubwira ati iyi cadre iragushikana n'abandi ngira bazana rutaro ntavyo tuzi ko n'abashitse naho menye babaci mvuga ari ama voie légale quand même permettre yuko aba immigrant bashaka kugira immigration n'ama voie illégale vraiment sino guhenda ntavyo no Urirayo kandi ntavya kubwira umva muri wese ni secret yiwe personnel. Inyuma yuko nakoze kiriya kiganiro curiye mu consulta abantu benshi baramamagara bamaze ati none wo ndishanyuma eske ibi bintu ndukuri canke sukuri mwebwe nk'abari hariya eske baje baconsulta umuntu abaciye ko byukuri ashika baje baconsulta baguha ama information agupermettre gushikayo mugabo ukwijije ama condition urashikayo ariko ikikubuza gushika uyo nayo ma condition yo utabukwijije mugara guha des informations zose zituma ushobora gushika ukwiza ivyo ibisabwa arakubwira ati namba ugomba kugenda nk'umunyeshuri kugira ugende nk'umunyeshuri hasaba ibi byose iyo dossier kwijije
uraronka uburenganzira bwo ufise nozenya 80% y'amachance kugira uje kuko hariyo nababikwiza bivanye n'igitigiri Canada yakwijije akakwima visa mugabo wakwijije byose igihe basanga kuko mu Canada hari afite ibitigiri tarenza ku mwaka mu kwakira ababirimiga rero wowe waje wakwijije ama conditions ugasanga ca gitigiri cakwiye akakwima visa kandi atanguranye byari binakwiye washaka byari binakwiye mugasura Afrika nane proche yaguma waprika usubiramo nturambirwa hari gihe usanga rero wapritse ibitigiri bitarakwiruka zobora ronse okay sinzi ko visa zikunze kuboneka ari z'abanyeshuri ari za zose ama formation atandukanye ama invitation atandukanye amanuzenya kuza gusaba ubuzi hariya donc ivyinjiza aba migrant legalement ni vyinshi bajya bakonsultare baba babizi okay nuko rero je nagushimiye aho utanze umuco mwinshi ku Barundi n'Abanyarwanda donc no kubumva ikirundi uri wese bahora bafise amayeriziyo bibaza ibintu bimeze gute noneho muradufashije gutanga umuco ego murakoze cyane mugabo bagenderagara vraiment sinzi ndabaraguruka ngana erekana butaro nayo nyine bashikana kuko abagenderagara majose no bimenya usanga amasokre yabo kandi gake babibwira abantu ego dusabe abantu muri ko muradukurikira mu yaboneshe kugira twame dusangira ama opportunité ama innovation donc twiga no kwiteza imbere nako tugenda turondera ibintu bitandukanye byo tumore wese atera intambwe subscribe nasangize kino kiganiro abandi ibisigaye twigwane n'iterambere.